Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Uburundi bwemeza ko ibiganiro vyo kunagura imigenderanire n'u Rwanda biri mu nzira. Ku mpande zombi uhereye ku nzego zo hejuru cyane hariho ibikorwa ariko birakorwa n'ubushake. Turavye ibiko birakorwa n'indongozi zikuru, hari icizere yuko umwanya n'umwanya ico kibazo kizotora inyishu maze imigenderanire yose kayibere ikayaga ikongera ikagenda neza. Ni Madame Niyubahwe Ines Sonia havugira ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Ino nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mwe hafi ya radio yanyu. Reka ariko amakuru tuyahere ko yagezweho iryanino kw'isi. Indege itwara imizigo yarimwo itoni 11 z'ibirwanisho yagira impanuka mu Bugiriki. Iyo ndege yegukira societe itwara imizigo muri Ukraine, ikaba yari ivuye muri Serbie ija muri Bangladesh aho yari itwaye ibigwanisho bitandukanye vyaguzwe n'ico gihugu. Abategetsi b'Ubugiriki batangaje ko abakozi 9 bakomoka muri Ukraine bari muri iyo ndege, barimo umudereva wayo bose bayiguyemo. Uwo mudereva yari yasavye uruhusha rwihuta rwo kururuka abajejwe ivy'indege mu Bugiriki, ariko inyuma y'umwanya muto cane arusavye ntibashoboye kubandanya bamwumva. Ababonye indege ihenuka bemeje ko yatanguye gufumba umwotsi ikiri hejuru itaragwa. Abanyagihugu baba mu icungararo yaho yaguye basabwe kuguma mu mazu yabo kandi bakugara imiryango n'amadirisha. Umwe mu bategetsi b'Ubugiriki akaba yagitokanirizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ko bamwe mu bazimyamuriro bagerageje kwegera ikibanza caberemwo insanganya bumvise umenga bariko basha iminwa yabo. Ku mugabane wa Afrika, polisi ya Afrika y'Epfo itangaza ko iri mu ruhigi rw'abagizi ba nabi baraye bishe abantu 9 babarashe. Abishwe barasiwe mu ntara zibiri zitandukanye ku mugoroba w'ejo kuwa gatandatu. Amatoza y'ibanze yerekana ko bane muri abo 9 biciwe mu ntara ya Gauteng barashwe n'abicanyi babasanze bariko bakina urubugu kwibarabara mu masaa 9:30 z'ijoro. Muri iyo ntara abamaze kumenyekana ko bakomerekejwe nabo polisi ise abicanyi ni 2, abandi basigaye biciwe mu ntara ya Tembelihe. Polisi ya Afrika y'Epfo ikavuga ko itarashobora kumenya icateye ubwo bwicanyi. Muri Afrika y'Epfo ubwicanyi bw'agasakisaki bukorwa n'abitwaje birwanisho buramenyerewe. Abababa 200,000 ku mwaka nibo baburwamwo. Ano makuru yose abagezeho hirya no kw'isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni voa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Burundi yizeza abanyagihugu ko ibiganiro hagati yayo n'u Rwanda kugira ngo umubano hagati y'ivyo bihugu bibiri usubire kuba neza bigeze ku ntambwe ishimishije. Ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bwabitangarije mu kiganiro hagati y'abamenyesha makuru, abanyagihugu n'abavugizi b'inzego za leta cabere mu ntara ya Ngozi kuwa gatanu w'ino ndwi. Turiko turasozera inkuru tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana. Ico kiganiro cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi ku kibuga c'umupira w'amaguru Agasaka. Mu masaa 3 camaze abamenyesha makuru n'abanyagihugu bahawe akaryo ko kubaza ibibazo bitandukanye. Ku kibazo c'abashatse gutembagaza ubutegetsi igenekezo ya 13 kwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 bahungiye mu Rwanda. Niyubahwe Ines Sonia avugira ubushikiranganje bw'u Burundi n'ayandi makungu yamenyesheje ko abategetsi b'ivyo bihugu babandanya kuganira. Yamenyesheje ko intumwa idasanzwe ya Perezida Paul Kagame yaje mu Burundi n'ubu Burundi arungika intumwa yiwe mu Rwanda. Uwo muvugizi akizeza abarundi ko ico kibazo kiri ku ntambwe nziza. Ku mpande zombi uhereye ku nzego zo hejuru cyane hariho ibikorwa ariko birakorwa n'ubushake. Twomenyesha rero abatwumviza yuko turavye ibiko birakorwa n'indongozi zikuru, hari icizere yuko umwanya n'umwanya ico kibazo kizotora inyishu maze imigenderanire yose kayibere ikayaga ikongera ikagenda neza. Itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka
imigambwe MSD na PPD gira ijambo yarandikiye Perezida Uhuru Kenyatta arongoye umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko EAC. Iyo migambwe yamusaba gukoresha ubutegetsi n'ubushobozi bwiwe kugira yumvishe Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi ko ibiganiro hagati y'imigambwe itavuga rumwe na leta n'imigwi yafashe ibigwanisho ariyo nzira yonyene izoshikana Burundi mu mahoro. Kuri ivyo migambwe isaba, umuvugizi w'umukuru w'igihugu Nzeyimana Alain Diomede yamenyesheje ko abipfuza gushikira ubutegetsi baciye mu biganiro ko bitagishoboka. Nimba bakeneye kugira ngo bitoze baze begere ubushikiranganji bubijejwe basabe ahasigaye. Murabona ko n'amatora yegereje mu 2025 maze ntibaze bacikwe. Nayo bundi nta biganiro bihari hagati ya leta canke n'indi migambwe. Ibiganiro vyose biba bijanye no kugira ngo abene Burundi batunganirwe bibera mu Burundi. Mu mugambwe MSD bamenyesha ko iyo mvugo itabatangaza, ariko ko bari bakwiye guhinduka bakamenya ko nabo ariyo nzira yatumye bageraho bari uno munsi. Nshimirimana Epitas avugira uwo mugambwe amenyesha ko iyo ngendo yari kwiye guhinduka ku neza y'igihugu. Amakungu nabibone, akarere nikabibone, babone neza ko leta y'u Burundi ari idakeneye amahoro n'umutekano, ari idashaka ko mu Burundi hatekana kugira ngo abanyagihugu bafatane mu nda biruke n'iterambere ry'igihugu cabo. Mugabo kandi nagomba mbwira abarundi kuko bizogenda kose ibiganiro bizoba, kuko kananira abagabo ntiyimye kandi ntabwirwa yabwiwe nuko amaso atukuye. Muri ico kiganiro umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu Bukuru Pamphile yamenyesheje ko mu biharuro bari bafise gushika igenekezo rya 12 za kuno kwezi bigaragaza ko COVID-19 yasubiye kugangura mu Burundi. Mu bantu 365 bapimwe basanze abagera kuri 21 baranduye, nayo abaca ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye bapimwe 549 basanga muri izo ngenzi 19 baranduye. Asaba abarundi kubandanya bakurikiza amategeko yo kwikingira. Byumvikana rero yuko tutokwijajara, aho niho nagira nshimikire. Murumva yuko ikiza COVID-19 takwiraja, ari naco gituma abantu turakwiye kubandanya kwikingira iki kiza. Dusabe rero namwe bamenyesha amakuru muvise twishika kure, tubandanye duhimiriza, dufashanya, dufatanye amaboko kugira ngo abantu bagume bikingira iki kiza. Mu bibazo vyabajijwe n'abanyagihugu ivyagarutse kenshi bijanye n'ubutungane mu manza hanini z'amatongo. Kubera ubwinshi bw'ivyo bibazo, umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabasavye ko babishikiriza umuhanuzi wa perezida ajejwe amategeko amadosiye yabo na nimero zabo za telefone kugira bije kwigwa, hanyuma bazoronswa inyishu. Yamenyesheje ko uwo bazosanga yararenganijwe azorenganurwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Desire Hatungimana, urakenuye. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835. Abagize amashyirahamwe y'abasangwa butaka bo muri Afrika muri nondwi barahuriye mu nama i Kigali mu Rwanda. Abaserukiye abandi muri iyo nama basavye leta zabo kubafasha guteza imbere imibereho yabo. Ibindi kuri no nkureka tubaze umenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi. Mu nama mpuzamahanga yahuje abasangwa butaka cyangwa abatwa baturutse mu bihugu birenga 20 bya Afrika, abayitabiriye barebeye hamwe uburyo abatwa bo muri Afrika bagira uruhare mu kurengera amashyamba bafata nka gakondo yabo, ariko ntibahezwe ku byiza byavamo. Aba basangwa butaka bagaragaje ko hari bamwe bagikoresha aya mashyamba, ariko hari abandi bayakuwemo. Umuyobozi w'umuryango uharanira iterambere ry'abasangwa butaka n'abatishoboye Hope niyo mugabo Ildefonse yavuze ko abasigajwe inyuma n'amateka bo mu Rwanda bavuga ko bahura n'imbogamizi nyinshi zijyanye na politike zirengera ibidukikije.
kurengera ibidukikije ni byiza, ariko twebwe nk'abantu twabagaho kubera ibyo bidukikije aribyo byari bidutunze, ariyo gakondo yacu, kuyikurwamo twatakaje ubuzima. Twebwe byabaye ibyago, biba ndetse n'umusaraba wo gutakaza ibidutunga. Icyo dusaba leta yacu ndetse na leta zindi muri Afurika ni uko abantu bamaze gutakaza ubwo butaka hashakwa ubundi buryo kugira ngo natwe tubeho. Tubona rero ibidukikije aribyo byibutswe cyane kurusha twebwe abantu bari barimo. Iki kibazo abasigajwe inyuma n'amateka bo mu Rwanda bagihuriyeho n'Abarundi. Bambanze Vitali ni umutwe wo mu Burundi, ari mu ishyirahamwe ry'abatwa bo muri Afurika yo hagati mu gukoresha neza no kurengera ibidukikije. Uyu yavuze ko abatwa bafitanye isano cyane n'amashyamba. We yumvikanisha uruhare rwa za leta mu korohereza abasangwabutaka kwita ku bidukikije bitabaye ngombwa ko bayasubizwamo. Mu isanzu ubu aho tugeze ntibyokunda ko abatwa dusubira mu mashamba. Igikenewe ni ukuraba ubundi buryo twobamwo, mbega umuntu nimba ahora higa akaba yahora yamura ibyo bintu ntashobora kubironka bamuhaye itongo, hama akaronka iyo nyama yahora aronka, hama akaronka ibyo vyamwa yahora aronka. Mugabe bakamuha igihe cyo kubanza kugira iki, kumwigisha kugira ngo yumve ko uwo mwuga mushasha agiyemwo umufitiye akamaro. Ntibaguterure bakuzanira impene canke bakuzanira ingurube, ukiyibona ubonamwo inyama ucuyibaga mu gihe atakindi kintu wari ufise. Mu Rwanda basigajwe inyuma n'amateka bavanywe mu mashyamba bubakiwe imusozi nk'abandi banyarwanda. Muri bo hari abavuga ko amazu bahawe adahagije kuko badafite icyo bayariramo. Uyu mubyeyi yatujwe mu nzu zubatswe na leta mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo hano mu mujyi wa Kigali. Turashima no musaza cyo yadukoreye, yatubaye mu bukode atwubakira amazu ameze gute meza pe, ariko yakayatubakira nta biko tufite, inzege kutwica. Ariko abenshi babonye inzage kubica baragenda. N'ubu kintu mwadukorera iyo babonye viyupi nibwo barya, niko tubaho. Iyo twabonye ako kazi ka viyupi muba benshi barabura, turaburara rwose ndu bayazikinga bakagenda. Ariko wareba naho nayo twe aho twagana bikatuyobera tukema tukapfira no hano. Umwe mu bayobora amashyirahamwe afasha iyi miryango niyo Mugabo yumvikanisha ko leta ikwiye kubaha ingurane kuko aho bakuraga ibibatunga mu mashyamba batakihaba. Icyo twifuza ni iki ngiki, hari ba mukerarugendo, hari uburyo yinjiza amafaranga byibura mu bigega bya leta, twakagize kugira icyo tugenerwa, tukaba twagurirwa n'amasambu kugira ngo byibura bwa buryo bwo twabagaho. Nk'ubu ndavuga ku rwego rw'ubuzima ni gake cyane uzabona mu miryango yacu bajya kwivuza muri aya mavuriro ayateye imbere, kubera ko twe tumenyereye gukoresha imiti gakondo. Ubu ngubu nta burenganzira dufite bwo gusubira mu mashyamba. Baramutse tubonye ubutaka bwasimbura bwa bundi, dushobora no kwinjira mu mashyamba bakaduha uburenganzira tugakurayo imiti yacu tuzi. Usibye basangwa butaka cyangwa abatwa, iyi nama irimo n'abandi baturage bo muri Afurika basanzwe batunzwe n'amashyamba nk'Abamasayi baturutse muri Kenya ndetse n'abandi borozi baba hirya no hino muri Afurika. Mu bihugu bimwe byitabiriye inama bagaragarije bagenzi babo ko bakiba mu mashyamba ndetse bakemeza ko ubuzima bwabo ari bwiza. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *1kabiri*02 Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Ijwi ry'Amerika turabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Bamwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bava muri iyo kambi bakaja kurondera amatongo yo kurimamwo mu ikambi ya Murongwe bitewe n'uko aho bari basanzwe barimira mu misozi ya Rusenda havugwa umutekano muke. Inkuru y'umenyesha makuru Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari muri Uvira.
Izi mpunzi zivuga yuko ubuzima bugoranye bwo kuba mu nkambi ya Lusenda ndetse n'umutekano utari mwiza urangwa muri imwe mu mirima yazo aribyo bituma zijya mu nkambi ya Mulongwe. Diomede Fatabutunga yavuye mu nkambi ya Lusenda muri village ya 50 ajya gushakira imirimo y'ubuhinzi mu nkambi ya Mulongwe. Intambamye nakunda guhura nazo iyo naduze mu misozi twarashobora guhura n'abajya abantu bavuga bakatwambura utwo twarimiyeyo, narimye nk'agatomati kugira ndakimbure bikangora, bavuga ati wagurishije amafaranga aya, none rero utegeza naho kugira iki kuduhereza amafaranga no kuyanyaga bakayanyaga yo nakoresheje. Ndayishimiye Emmanuel ashimangira ko yavuye mu nkambi ya Lusenda ajya kuba mu nkambi ya Mulongwe kuko ariho hari ubuzima bwiza ku bantu bakora imirimo y'ubuhinzi. Umuntu arima ari mu mutekano, ntavuga ngo agiye kurimira kure y'isite, arimira hagati nyene muri site canke hafi, ibintu vyiwe akabisoroma, ko rero n'akarusho kanini kuko umaze kurimira ahantu kure kugira urugendo rurerure usanga abana bisoromye canke ugakubitikwayo. Mugabo aha muri site ya Mulongwe kandi no gukota harazimbutse kuko mu Rusendo ikare yaho ikotwa nk'ibihumbi 25, mugabo aha muri site ya Mulongwe ni 10 canke 15. Urumva hari akarusho kanini. Ku bwa Moise Niyongabo ufite farumasi mu nkambi ya Mulongwe agaragaza yuko gukorera imirimo y'ubuhinzi muri iyi nkambi birimo akarusho kurusha mu Rusenda. Kurima mu Rusenda nta matongo akiboneka yo kurima kandi ntiyanimbuka cyo kimwe ni Mulongwe naho ni hanini haritaguje, umuntu araronka hano kurima, umuntu aronkana akorera uduproje kana garuka amatomati canke ibitunguru canke ibindi bitandukanye kandi ubironse birimbuka. Nuvuga aracarisi imeze neza ifisa kanovera keza kandi ni hanini haraguze, usanga umuntu rero aronse utwe yimbura tuvuye mu ndimo bigatuma umuntu yiyungunganya paraporo yo mu Rusenda. Tito Sengamungu ni umunyamabanga w'inkambi ya Mulongwe yemeza yuko umaze kwakira imiryango irenga 100 iganiye inkambi mu rwego rwo gushaka hihinga. Ugereranije kuraba ibitigiri byabo n'imiryango irenze gato y'imiryango 120 nibo bari hino, mbo icyabazanye nacyo ni kwa kundi nyene ko abarefije bavuga bati ntitworera amaboko, reka tubandanye tujya hirya no hino kumera nk'abaronderera abana, baronderera imiryango, kuko namwabujya ngaho iwacu hari akarusho ku bijyanye n'abantu bakoresha amaboko ku bijyanye n'uburimyi, hino biroroshe cyane. Amakuru ava mu Rusenda yemeza yuko mu cyumweru gishize ubuyobozi bwa Groupe Mabalala Nord bwasabye bamwe mu bagwanyi ba Mayimayi kuvana ibirindiro byari hafi y'imirima kuko byabangamiraga n'impunzi z'abarundi. Inkambi ya Mulongwe iri mu sekiteri ya Mutambara territoire ya Fizi yubatswe mu mwaka wa 2017 kuri birimo impunzi z'abarundi zirenge 6,000. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwibugo yego rata uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi muhumuruka mana shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Shofe twigende Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku gakino Kombo Taxi. Kombo taxi. Kombo taxi. Kombo taxi. Mugiye gutega amatwi Kombo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mugomba mwumvirize Kombo taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini. Munenda kusikiliza Kombo taxi. Taxi ya Grand Lac. Karibu papa, karibu mama, muko bien installé? Karibu sana vraiment mu taxi yenu, Kombo taxi ya Morejo, tawe fasi yote kama unataka. Karibu nishafika mkapata, mnakasikia? Karibu sana. Bo tunaweza enda sasa hivi. Bikira, ariko mata, ubona soni, urabona kunyo safari yawe nyandurije shati. Ugatinyuka kuzana iyarara muri tagisi koko. Uri kuvuga ibintu byanje mu iyarara? Numenera ibintu bwe kwa yahugo wewe.
ege kwa yo bakia pardon moi c'est quoi ça kujikalmia nyebawi mama pardon utaweza segesi yoko utasogeza mabagaje juzi siampeshe wengine kupumua niyegereye atari wowe shofe kwemera no munyarusange kaze kwinjiza ibi bintu muri taxi koko aba bantu ni bashobotse ni nk'amaseneni ntabwo bicara hamwe rwose bahora basimbagurika isenene je basanga buzu ahantu hose uzi ni wacu kuntu bahuzuye wabugabo imodoka yose wayuzuye nino bitakara gasi byawe ngunguki nta soni ugira ahubwo nabi ninde ukwemera kuza kuniganira iri shamba ryanyu ryuzuye mwifisi nka wewe ibi nibindi uri kurishimana ntusubire pardon basi ona mujeshimi basukwa kidogo mubwire ntasubire wamwumvise ngo turi impyisi ngo ni wacu rwose ngo ni mu mashyamba nibuze uko ari mu ishyamba bazaga gukora ikintu ahangaha ayiwe ahubwo n'ubu nanjye nazungurukije ubwenge ndarondera ingene nashoboye kuhabira imyaka yose nabibutse wewe urakarorero keza kingana muri fyisi unyumvire kandi nta kintu na kimwe kiduhuza je nawe imfyisi mu fyisi hirya abantu mu bantu oyavuga amasenene mu masenene hubwo kandi wani ngusubi wanyu harya waruzi ko ntagira yomba waratinze ahubwo yawe na bene wanyu bose mwagendaga wende senene rwose zikaguruka zikagabanuka ina pardon bandu simujikalme ngoya niboneshe mina yake ya kufanya fanya kitu hapa nibishoboka yandirima nkunda we ego ndahora nakwemerera ubu nigaye utirigezweho wewe mbirizi wo mujisho wala wayigeze ndirimba yiwacu yego we acha kweli ile ni yakwene ile nyimbo abahanzi bacu kura ni ntuza rwose indirimbo ni iwacu dusanzwe bake arakoze kwitera amazi cya mugore mada kubeshya bibi muhumuro we turaririmba muri aka kare okay sawa mujikalme niambisho kweli. Hii nyimbo yemko mnasikia mnapenda hivi na balamusha kabisa nyimbo. Ukiona vile haiko nia kwenu, nia kwa mama ni kwa mesi yote bali tiabo te fasi moya ba artiste bakaicreate. Ni amuresho yote. Muro rusangi bapanze. Ndio. Make nyamko mnasikia malugha mule zote ya muhumuro rusangi. Hamkusikia hata? Ndio zile lugha zote ziko ndani tatu. Make ile madivision tu mnakuwa nayo mkichwa ndio natumaka mnenda mnakonfondre vitu asemi ba panje wakwetu walimba wakwetu ndio walimba sio ba wapi. Ba artiste wote walikamataka wakaitia fasi mwa kutuonesha tu kama tuko umoja. Si mnaona muhumuro balipenda. Babugo bakaipenda, barusangi bakaipenda. Makrona kama shehe wote tuko pamoja, tunasirika kimoya, tunalia kimoya, tunapenda kimoya. Tunaona ile ndio kuonesha kama shote tuko umoja. Ego uko mukuri kudatea mazi. Acha turudishe tena mumsikie. Mumbabareho gatoya basaba kantu. Mwanyemera ngafata kavido turi kuri mbino ndirimbo ningashyira kuri Facebook. Murabinyemereza? Acha. Oya ndashaka gutwika we. Uchukamana je ndagashira. Uyo nenda kagwa rwose. Ego. Nabi wanyu bakabona. Na mimi ile ni idea mzuri sana. Ngoja nitafute kwenda pale. Uyaparika rwose. Ile video manje tukasema tu tuneposte. Mimi nakwambia sije baba bita sana ba Maurice. Ego. Itawapatia message kwa gisi tishe wote tunapasha kwa moyo tunapendana. Naona tane kabisa. Ile ma difference yote yenye tuko nayo. Unajua ni shese yetu kushe wote. Kwa nini? Cyari kiganiro Kombo Taxi igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac. Kombo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba kwenye radio Voix d'Amérique. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:30 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse.
akano ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Kuri mikoro ari kumwe na Joy Diane Ninahazwe. Ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro. Kw'izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye, tubifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose naho utaha. Mwana wanjye ngucire ku mayanjye umenye kugenda witwararika ntizagushuke isi n'iminsi ngo biguteshe inzira ntizagushuke wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru none nusekerwa n'iminsi uzashima Imana wibuke n'abarira kwibuka kw'ibihe bindi ntagahora gahanze nabyo bizagufasha ntizagushuke isi n'iminsi ngo biguteshe inzira ntizagushuke wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru kandi nuhirwa n'urugendo ntuzishongore ngo wishyire hejuru utazaba uwabonye ishitamba kandi ubwibone n'intambwe isubira inyuma ntizagushuke isi n'iminsi ngo biguteshe inzira ntizagushuke wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru uzashake ubuzima ni byiza uhirimbanire kuba ukomeye nyamara wibuke inshuti n'umuryango burya bushake ibi ntibikwibagiza abantu ntizagushuke isi n'iminsi ngo biguteshe inzira ntizagushuke wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru niwumva ugeze aho utakibasha kwiyumanganya wabaye imbata ikibi uzasaba imbabazi ubikunze nibwo bupfura nibwo bugabo kandi nugera mu bihe biruhanya uzibuke ko ibyatari byoherezo wizere ko nyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima bigukomeza umutima ntizagushuke isi n'iminsi ngo biguteshe inzira ntizagushuke wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru ntizagushuke wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru ntizagushuke isi n'iminsi ngo biguteshe inzira ntizagushuke wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru ntizagushuke
ntizagushuke ntizagushuke ntizagushuke